Utuvugana hari intambara hagati y'abaririmbyi bakomakomeye b'abarundi ndetse n'abategura ihiganwa rya Isanganiro Award. Ati rero bimeze gute? Inyuma yuko abajeje gutunganya ihiganwa rya Isanganiro Award bashiriye ahabona urutonde rw'indirimbo 20 zigiye guhiganirwa iryo higanwa, abaririmbyi bagiye batandukanye nka B, KIRIKOU AKILI Aravyishimiye ndetse na MELLANIN BOYx n'abandi bagiye batandukanye bagize ico babivuga ko, aho ubona ko bameze nk'abahanganye n'abategurira ihiganwa rya Isanganiro Award. Kuno nabivuze mu kiganiro giheruka aho nariko ndababwira urutonde rw'indirimbo zigize Isanganiro Award ko iri higanwa umengo harabonekamo utuntu tutunenge abaririmbyi batandukanye nabona ko batavyihanganiye. Mu kiganiro rero ngiye kubabwira izo reaction canke amajambo yagiye avugwa n'abatandukanye harimo B n'abandi. Bana nanje ntucikwe, nimba utarakanda subscribe kuri channel banzo ikande kugira tuzoze tubana nanje mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bivuga ku muziki. Tudatevye turahera ku muririmbyi yitwa B. Uyu muririmbyi B inyuma yuko abonye indirimbo yiwe Kirisese yakoranye na Shampuru Makenzo bashize mu Isanganiro Award, yatevye kuja ku rubuga rwe rwa Facebook arapostinga rwa rutonde indirimbo ya Kirisese arayicamo umurongo, aho ubona yarafite n'akababaro yandika amajambo avuga uko. Ubu ni B yiyandikiye ibiyanditse ati ntanguye gutandukanya radio Isanganiro na Isanganiro Award. Arabandanya ati Isanganiro ni iradiyo yagize uruhara rukomeye mu guteza imbere umuziki w'u Burundi. Naje ndimwo no kuvuga nawe nyine arimo mubo Isanganiro radio Isanganiro yateje imbere. Arabandanya avuga ati kandi turayubaha kubw'ivyo yakoze mu myaka iheze yose. Arabandanya avuga ati ariko kubijanye na Isanganiro Award mu myaka yose iheze naragiye ndabuzwa amahigwe yo kuronka ibihembo, mu gihe abandi baririmbyi abato abakuru abashasha canke bafise amazina akomeye bararonse amahigwe yo gutahakana Isanganiro Award. Arabandanya avuga ati si uko ntari mfise ibikorwa bikomeye, indirimbo nk'inkuru y'ukuri, bohora, reka mbege, umubabaro, no love, feel love n'izindi zari ibikorwa bifise uburemere kandi vyarakunzwe cyane. Igituma vyasuzugwe muri iri higanwa sinzi icari inyuma yavyo. Nyuma yaho barabandanya avuga ati uyu munsi kubona indirimbo yanje yashizwe muri iri higanwa kandi narahisemo kuva 2020 kutagitabira birantangaza, mbona hari ivyo ntazi biri inyuma yayo canke kumbure ni uko ibintu vyahindutse. Barabandanya avuga ati ariko mu mateka yanje naho novaho uno munsi canke ejo agahinda natewe n'Isanganiro Award nikazokwigira kamva mu mutima wanje kubera akarenganyo nabonye nakorewe. Urumva ko B yarababaye cyane, afisa agahinda yatewe n'iri higanwa rya Isanganiro Award. Arabandanya avuga ati mu bihugu vyo muririmbyi iyo yabaye nominate bararondera email yiwe bakandika bamumenyesha bamubaza ko ari tayari canke atari tayari, biratandukanye cyane n'ibikorwa iwacu. Arabana yavuga ati kubera iyo mvu seze ndabasaba gukura indirimbo Kirisese muri iri higanwa, niyumvira ko urwego ngezeko rutandukanye no gwirira higanwa kandi hari abana benshi bakora neza bakwiye guhabwa ayo mahigwe. Murakoze. Urumva ko umuririmbyi B yaratewe agahinda gakomeye n'iri higanwa rya Isanganiro Award gushika naho yisabiye ko indirimbo yiwe Kirisese ikugwa mu higanwa. Wenyene ubwiwe yavyiyandikiye ku rubuga rwe rwa Facebook. Ku rundi ruhande umuririmbyi nka MELLANIN BOYx nawe nyene ntiyihanganiye inyuma yo kubona nawe indirimbo yiwe iri ku rutonde rw'indirimbo ziri muri Isanganiro Award, aho yanditse avuga ati ndabaramukije. Arasubiramwe ati ndasubiyemo mu rupfasoni ntangere nsaba abategura award ya hano iwacu jewe banyihoze kuko nasanze ari inkinamico.
arabandanya avuga ati ikindi naco si vyiza gushira umuntu mu bintu utamubajije. Murakoze. Urumva ko na Gusto MELLANIN ubwiwe yisabiye yuko bamukura mwirihiganwa rya Isanganiro Award. Uwundi muririmbyi yagize ico avuga no muririmbyi yitwa Adrick Akim, nyuma yo kuraba mu rutonde rw'indirimbo 20 zose atandirimbo n'imwe yiwiwe irimwo. Niyo mpamvu yagize ico avuga, aho yanditse nawe avuga ati ngira babonye ntari ku rwego rwabo abavuga babategura Isanganiro Award. Arabandanya avuga ati biratwengeje cyane, biranababaje cyane kubona Adrick Akim atari mu baririmbyi bakoze neza muri 2025. Mu nyuma yaciye yandika amavuzi indirimbo ziwe zigezeko, aho ndavuga nk'indirimbo nka Jamais, aho yanditse ko ifise amavyuzi 4,300,000, indirimbo Zana 1,100,000, arandika indirimbo Royo 3,300,000, arandika Painkiller ikifise 5,500,000, arandika Tubisengere ikifise 340,000. Urumva ko afise indirimbo nziza yakoze ku buryo atarakwiye kubura mwirihiganwa rya Isanganiro Award. Arangije yaje arakora iyindi post nyuma yandika ati no kuba ku rutonde rwanyu ndumva nta kamaro kanini vyo wabifise ku mu artiste, kuko na Satbi yabaye nomine imyaka 5 yose ariko hakumuha award ziwe yavunikiye. Encouragement mwamuhaye, mwamuteye agahinda mu mutima wiwe, none ahisemwo kubivamo. Acamandanya yandika ati ego radio televiziyo Isanganiro yafashije abanyempano benshi. Isanganiro Award nayo niki imaze gukora ikagira avantage mu banyempano bacu baba barakoze neza, no kuvuga baba barakoze neza. Urumva ko Adrick Akim nawe ari mu bababajwe n'ibintu bya Isanganiro Award. Inyuma yuko abo baririmbyi bose uko ari batatu bariko bidogera Isanganiro Award bayitora utunenge, ku rundi ruhande hari umuririmbyi yitwa KIRIKOU AKILI, wewe yaje avuga ibitandukanye n'ivyo bo bavuga, aho wewe yaje avuga ati ni iteka ridasanzwe kwisanga mu Isanganiro Award, ni indoto zanje kuzotwara Isanganiro Award. Arabandanya avuga ati mukunzi w'ibikorwa vyanje, wewe ushigikiye subirubane nanje kuri no ncuro nkuko mwama mwabinkoreye. Ngo mfate kano kanya nkeze radio Isanganiro kuba yariyumviriye gutegura Isanganiro Award kuva 2011 kugeza mu mwaka wa 2026 ku ncuro ya 14, kubera aha iwacu abaririmbyi gushikirwa atari kirenga. Iyo mbonye igishigikirwa ku muririmbyi w'umurundi iyo myaka yose aho iwacu ndabifata nk'ubugira neza ndetse n'ubutwari. Tinukuri ndabakeje cyane. Acarangiza ashirako agahashtag ka ahanihe Isanganiro Award. Arabandanya ati inshallah. Ayo n'amajambo yivugiwe canke yanditswe n'umuririmbyi KIRIKOU AKILI ubwiwe. Inyuma yo kumva amajambo y'abaririmbyi bacu agiye batandukanye bavuze kuri Isanganiro Award, wewe nk'umuntu w'umukunzi w'umuziki w'u Burundi muri rusangi, niki wovuga kuri higanwa rya Isanganiro Award? Ese Isanganiro Award ubona ihengama canke ifise utunenge, barafise ibintu bakwiye guhindura canke ku bwawe baguma uko bameze, ibintu babitegura neza? Dore muri commentaire, ntugende utagize ico uvuga kuri higanwa rya Isanganiro Award. Ndetse wakoze kubana nanje mw'iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe uyu kugenda uyikanze kugira uzozubana nanje no bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao. Big Dream TV.